gufasha abakenyezi bahora bakora urutoruto ndengambibe bo muri komine ya Rugombo hamwe no gusuhuza umwana azwi kw'izina rya Daniel yari yavutse afise ubumuga bw'imitwe ibiri akaba yavujwe yongera kurikiranwa n'ishirahamwe umugira neza. Ivyo bikorwa bibiri nivyo vyari vyahagurukije umutambukanyi mukuru w'igihugu mu ntara ya Cibitoke kw'izina ry'amashirahamwe Fondation Merck na Bonne Action umugira neza asanzwe ahagarariye mu gihugu c'u Burundi. Naje nje kuramutsa umwana nakurikiranye akivuka mu by'amagara yiwe, nje kuraba hageze uwo mwana yitwa Daniel umwe yari yavutse afise imitwe ibiri, turamufasha aravugwa. Rero twagiye hamwe n'ishirahamwe MEC rifise icicaro i Dubai, turavye ayikiza coronavirus gihanze isi yose n'Uburundi bwacu budasigaye inyuma, turiyumvira imiryango imwe imwe yahora ibeshejweho no kudandaza no kurondera, ariko kubera ico kiza batagifise uburyo bukwiye canke n'umwidegemvyo wo kuja kudandariza aho baba bagenda kudandariza. Nk'akarorero murabona ngaha turi ni hafi yo kuruha, hariho benshi bahora bajabukira kuruha bajabukanye utudandazwa mu gihugu kibanyi canke bakajabuka Rusizi, ariko ubunye kubera ico kiza coronavirus kitaborohereza kandi natwe kitatworohereza bitagikunda. Twazanywe n'umutima w'urukundo kugira tubereke ko tubashigikiye naho uwo mugambi mutakirorangura neza nkuko mwahora. Umutambukanyi mukuru w'igihugu akaba yahamagariye abo bakenyezi kubandanya bakora urudandaza rutoruto kandi bakaja mu mashirahamwe. Murashobora no kwiyungunganya buke buke muri ngaha mu gihugu cacu. Muti twokwiyungunganya gute? Mwoja hamwe mugakorera mu mashirahamwe, mu makoperative, mukegeranya inguvu zanyu, umwe wese ahageza. Inguvu zigiye hamwe zirakomera kuko ukuboko kumwe kuriyaga ntikwimara ubuki. Nimukorere hamwe rero, uwudandaza itomati aje hamwe n'uwudandaza irengarenga, aje hamwe n'uwudandaza intore n'uwudandaza ivyamwa, muzosanga havuyemwo. Abo bakenyezi barashimira cyane umutambukanyi mukuru w'igihugu kuko yashoboye kuyumvira ko akabashira imfashanyo, ariko bakifuza ko bogira ubuhagararira mu bigega vyo kuziganya no kuguranana, gutyo ngo bashobore kuronka ingurane ibafasha kwiteza imbere mu mashirahamwe basanzwe barimwo. Nukuri turamushimiye cyane, azokwame atwibuka muri komine yacu ya Rugombo, na cyane ko mubona imigenderanire y'ibintu byose yahagaze. Ubu ntaho tucikora kubera ico kiza, twaja mu Rwanda ntibikunda, twaja muri Kongo ntibikunda. Ubu rero umuntu tuja mwayo mashirahamwe nyene yo kwiyungunganya gusa. Rero byiza nk'abantu turi mu mashirahamwe bo dufata mu migongo kugira turabe ingene tuza turiteza imbere. Uwo dufata mu mugongo yo dushira nko mwa mabanki azimbutse, natwe tukaronka ingurane nk'abandi mugabo zitavuna. Aho muri komine ya Rugombo abakenyezi bari basanzwe bakora urudandaza ndengambibe bakaba barukora hagati y'igihugu c'u Burundi, igihugu c'u Rwanda n'igihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu rero imbibe zikaba zarugawe biturutse ku kiza ca coronavirus.